Nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha n'ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi. Ingwano zihuza abamayimayi n'abasoda ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'ubumanuka zatanguye ku munsi w'Imana zarabandanije gushika ku munsi wa gatatu ku muhingamo. Impunzi z'abarundi zirenga 30,000 ziri mu ikambi ya Rusenda ku birometero birenga 10 y'agace Kamboko kari kafashwe n'abamayimayi ku munsi wa mbere zikaba zimaze kugaragaza ubwoba zifise naho bivugwa ko iyo kambi y'impunzi icungerewe bihagije. Inkuru ya Bertrand Ngendakuriyo. Ako gace Kamboko kari kuva ku munsi w'Imana mu minwe y'abamayimayi ya Kutumba kari ku birometero hafi 12 by'ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda, ikambi rimwe abarundi barenga 30,000. Benshi muri bo bakaba bahunze icuka ca politike n'umutekano muke cyadutse kuva Petero Nkurunziza yihagiye ikiringo ca gatatu, abatavuga rumwe nawe bamenyesha ko kinyuranye n'ibwirizwa shingiro. Inyuma yaho abo bamayimayi bafatiye ako gace Kamboko, abo bamayimayi babandanije batana mu mitwe n'abasirikare ba Kongo bagana agace ka Uvira. Ku muhingamo wo kuri wa gatatu babandanije batana mu mitwe ariko kure y'agace Kamboko ho ku birometero 200 wegera Uvira yo mu bumanuko. Abo barundi bahungiye mu kambi y'Urusenda baherutse kubona ivyashikiye bagenzi babo biciwe Kamanyora muri ako karere ka Kivu yo mu bumanuko, bakaba batekewe n'ubwoba batinya ko bashobora kugirirwa nabi mu gihe abasoda b'u Burundi bo kwikika mukiza, kuko bisanzwe binavugwa ko bakorana nabo bamayimayi nkuko bivugwa n'izo mpunzi ngo bagaheza bakabagandagura. Umushingamanza Gustave Niyonzima akaba atabariza impunzi z'abarundi ziri Rusenda kugira zikingigwe ibara ritaragwa. Akaba afise impungenge z'abo bamayimayi avuga ko basanzwe bakorana n'imbonerakure, agatinya ko hari impunzi z'abarundi zohava zitahishwa ku nguvu, ikindi zikicwa ari nka hamwe ubutegetsi bw'Ibujumbura bwo buriko burakorana nabo bamayimayi. Reka tumwumvirize yakuwe ku murongo wa telefone. Icambere na mbere twobanza kuvuga nuko tumaze iminsi tubona inyifato y'abamayimayi, tukabona yuko boba bafise ababafasha kandi bo mu Burundi. Hari hoho nyinshi zimaze iminsi zifatwa zikaja ku butaka bwa Kongo zihawe n'abamayimayi, iperereza ry'u Burundi ribizi. Dufatiye rero ku bintu biheruka kubikamanyora tukaraba ingene impunzi zishwe z'abarundi bunyamaswa zizategerezwa gukingirwa n'inzego z'umutekano n'iza gisirikare ziri ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubona umenga n'ibi rero birafise ico bigamije. Benshi bamaze guhunga y'abanyamurenge n'abandi bari hafi yenda kuko ni ku birometero 12 bya Rusenda na hari kambi y'impunzi y'abarundi bafasha hitwa Mboko, kandi muri abo mabayimayi bakorana n'imbonerakure. Rero tukabona umenga bafite umugambi wo kugandagura abandi barundi bahafate hose babomure babatahane no kunguva batazoba bapfuye bagira ubwoba. Ivyo bikaba biteye kubiri n'amategeko y'amasezerano y'i Geneve yo mu 51 mu ngingo za 33 na 33 zivuga ivyo bita ko budashobora gusubiza umuntu aho yahunze ku nguvu. Ivyo rero ni ibintu byategerezwa gushirwa mu ngiro na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko yasinye ayo masezerano y'impunzi, kandi Burundi bukaba bwabikoze uko. Rero ikindi naco gitangaje nuko tuzi muri ayo masezerano ya Geneve y'impunzi avuga yuko iyi impunzi ziri ku butaka bw'ico gihugu bahungiyemwo ari ico gihugu kibacungera umutekano n'ubuzima bwabo. Tugatera kamo rero tuvuga tuti leta iharanira Republika ya Demokarasi ya Kongo, tugatera kamo amakungu, ishirahamwe ryawo ni na HCR igafata ibibazo mu minwe, kuko twisunza amasezerano y'i Geneve avuga yuko abasirikare n'abacungera umutekano b'igihugu impunzi zahungiriyemwo aribo bategerezwa gufata ikibazo mu minwe bakabacunga bakabatabara batewe. Rero ntibabifate minenegwe kubera kuboko Nkurunziza yashizemwo muri abo bamayimayi nabo babizi, ntibaze barire basubye kugandagura abantu baza barira amposozi y'ingona ibintu byamaze gutikira ngo ntitwari tubizi. Abarundi nabo bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda baratunganije imisa mu mpera z'indwi iheze yo gusabira abarundi baherutse kwicwa n'abasirikare ba Kongo ikamanyura. Bamwe mu bitavye iyo nkuka ya misa yabereye kuri Centre Christus y'i Kigali bakaba basavye ko amahoro yogaruka mu Burundi, abanyagihugu ntibasubire kwicwa. Ni inkuru ya Rodrigue Ndikumwami. Abarundi bahungiye mu gisagara ca Kigali kuri uyu wa gatanu basabiye imisa impunzi z'abarundi ziheruka kwicirwa ikamanyura mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
iyi nkuka y'imisa ikaba kandi ari kuremesha imiryango yabuze. Mu mico y'iwacu iyo habuze umuntu turagira igihe tukaja imbere y'Imana kugira ngo turemeshe bwa mbere ababuze, imiryango yabuze, kuko mwarumvise ko habuze abantu barenga 39 uno munsi, kandi tugana dusengera n'abandi bakomeretse, kuko bwa mbere batubwiye ko 180 nabo tugenda tubereka Imana, kuko twizera yuko Imana ishobora gukora ku mitima yabo, ishobora gukora no ku mibiri yabo ikayikiza. Niyo mpamvu rero twashimye yuko tuza tugahurira ngaha, kuko tuba tumaze iminsi 3 turi mu kiriyo. Muno munsi akaba ari umunsi wa nyuma duharangiza ikiriyo abari ngaha muri Kigali, ariko icyo nashaka kumenyesha nuko no mu zindi ntara nabo bateguye ibikorwa nk'ibi bizorangira muri indwi umunsi w'Imana, bibuka abo babuze, kuko mwabonye yuko hari isi y'abantu babuze kandi bari bifuza kwiyegereza Imana. Urwaruka rw'abarundi rwitavye iyi nkuka y'imisa nago rukaba rumenyesha ko ivyabaye ku mpunzi z'abarundi ziciwe ikamanyora ko ari biteye isoni kubona impunzi z'abarundi zigandagurwa bunyamaswa mu gihugu kitari cabo. Nashatse nanje kwifadikanya n'abari muri mubabaro, abarundi bagandaguwe mu gihugu ca Kongo kandi bagandagurwa bunyamaswa bazira ubusa, bitaye ko kandi ari n'impunzi, kuvuga biciwe mu gihugu kitari wabo, igihugu cabo baragihunze kandi kubera ubwo bwicanyi nyene birababaje cyane, byarambabaje nco gituma nanje kwifadikanya n'aba babuze, kuko n'abarundi babuze, ni kuvuga yuko n'igihugu cabuze, ni twese twabuze. Nuko hase yo koresha amategeko akingira impunzi uko bikwiriye, ntibabishiremo politike, ariko bakore akazi bajejwe. Inkuka y'imisa yo gusabira impunzi z'abarundi bishwe bunyamaswa ikamanyora ikaba yitabwe n'abanyamahanga. Jessica n'umunyarwandakazi yabuze abavyeyi muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994, agasaba ko ivyabaye mu Rwanda bitosubira gushikira impunzi z'abarundi. Raison ikomeye cyane navuga yanzanye hano nuko turi gufatanya na bagenzi bacu b'abarundi kwibuka abazize imirwano yabereye muri Kongo, kandi ndumu rescapé du génocide y'u Rwanda. Rero numva ko ari raison ikomeye yatuma nifatanya na bagenzi banje kugira ngo ingaruka z'ibyabaye mu Rwanda bitazabageraho. Armen Yongere arongoye ishiramwe Akati arasaba ko ubwicanyi bwabaye ku mpunzi z'abarundi ikamanyora ko ubutungane bwokora mu maguru masha, abakoze ubwicanyi bagashengezwa. Ntibishoboka ko abantu baba bakingiwe ntasere ari gisata cawo ni kijeje gukingira abahunze, ariko ugasanga abantu barishwe umurango habona, ntihagira amatohoza, ntihagira abakurikiranwa, ntihagire ijambo na rimwe ry'igihugu ry'abaserukira icyo gihugu bahungiyemo. Nagaterasoni ni biterasoni cyane, ubwo turasaba yuko amatohoza yoba kandi ubutungane bugakora akazi kabwo gushikaho tumenya icyavuye kuri urya bwicanyi bwabaye. Naho impunzi z'abarundi ziri ikamanyora gushika ubu zitaronswa ivyankenegwa, utwara impunzi z'abarundi Kigali arasaba amashirahamwe mpuzamakungu gukora ibishoboka kugira impunzi z'abarundi ziri ikamanyora gucungirwa neza canke zikimurirwa mu bindi bihugu. Icambere cyo nuko tuvuga tuti leta zakiriye impunzi mu bihugu bitandukanye, yaba ari Kongo, yaba ari Tanzania, yaba ari Uganda cyangwa mu bindi bihugu, bubahirize amategeko akingira impunzi, kuko twarabonye yuko bamwe bagiye batwagwa i Burundi mu gihe baronse amafaranga, ugasanga abo bantu basujwe i Burundi kandi binyuranyije n'amategeko akingira impunzi ku isi. Murabizi yuko hariyo article 33 ikingira impunzi. Iyo impunzi imaze gushika muri iki gihugu ciwanyu ntushaka kuyifata ngo isubize mu gihugu ciwabo witwaje ubwoko canke politike canke witwaje ikindi cyose. Uyo muntu abakeneye gukingirwa, kandi dusabe kandi leta ya Kongo kuko yokora ibishoboka byose iri kumwe na Nations Unies HCR ijejwe impunzi kugira ngo amatohoza yihute abeho, kandi dusabe yuko bajya abantu uno munsi twumva barara nk'ibikoko hanze, yuko HCR yohaguruka n'ibihugu kugira ngo bajya abantu bakingirwe,
mu gihe umutekano wabo udakingiwe yuko bobajana mu bindi bihugu birimo amahoro kugira ngo aba bantu ntibagume bafise intuntu bababaye ababo hanyuma ngo babandanye babaho nk'ibikoko. Iyi nkuka y'imisa ikaba yabereye kuri Christus aho barundi baba mu makartier yose ya Kigali baje kwifatanya n'imiryango yabuze. Tukabibuza ko impunzi z'abarundi zigera kuri 40 arizo zishwe bunyamaswa, abarenga 100 barakomereka. Dutandukira amakuru yacu mu gisata c'ubutunzi aho Faustin Ndikumana arongo ishirahamwe Parsem avuga ko igisata c'amasoko ya leta ari gisata gihambaye mu buzima bw'igihugu ndetse no mu bijanye n'itunga y'igihugu kuko gifasha abantu kuronka ibikorwa vyiza biri no ku giciro ciza. Aha akerekana hanini ibiturire birangwa muri iryo tangwa ry'amasoko. Tumukurikire. Leta ubwa mbere ho tumenye neza yuko amasoko ya leta, igisata c'amasoko ya leta gifise akamaro ntangire mu iterambere kuko niho habera kimwe bita concretisation ya service canke ic'umunyagihugu akeneye. Bategura muri budget iyo service ico cango umunyagihugu akeneye kibonekera ku ngene isoko yatanzwe, kandi mu bisanzwe bitunganywa kugira umunyagihugu aronke service nziza ku giciro gito. Nico gituma haba ihayanwa bikabera mu muco bijya biba kugira umunyagihugu yubahirizwe mu madroit yiwe yo kuronka service nziza ku giciro gito. Dore ibintu bihambaye. Nico gituma rero hari harateguye ibitabo nka za code de marché public kandi bihari n'amatwa dusumira ahubwo ariko barabingene code de marché public yotera imbere. Hariho za autorité de régulation des marchés publics zabayeho ibisata donko inzego tweza kora by'amasoko ya leta, direction nationale des marchés publics ziriho no mu itegeko rigwanya igiturire. Hariho article ihasha cyane abantu batanga amasoko nabi. Urumva ivyangombwa mu bisanzwe irabihari mugabo uravye biriko biraba ingene biba mu kudahana twohera no kushaka no kubiheruka turabiye nk'irya barabara rya Amakuru yigi iyi baraje irigasiyo ya Kajeke abanyamuciri bataragira baronka amazi bari bakeneye ko bavyifuza. Iyi barabara rya Bubanzandura n'ingene inyubako zimwe zubakwa muri ajya amafaranga usanga batanze mu makomine niki mugabo ro kandundura rero ni ibi vyingene aya masosiyete yatowe. Ngo societe iza kurihisha parking mu gisagara, societe iza gutoza ubucafu mu gisagara ingene zatowe. Ubwa mbere hoho kumva gutoza ama parking nta investissement nimwe wagize, nta uradutse we nguje gutoza kurihisha abantu atakira kimwe wamenagije uterekanye n'ubuhinga ushaka kubikorerako. Ibi byo gutoza deshi vy'imicafu ishyira Amerikaza ngo ndabaye monopole, bari haye monopole mu gisagara rifise ubuhinga bungana gute, ryavutse ryari, ririmwo bande, ubwo buhinga bufise iryo soko. Iyo appel d'offre vert yabaye ryari kugira abantu bahayane kuza yo kandi iraronse monopole mbere ukazasanga na service ntikiratangwa neza. Baba ngo bishaka guhabwa amakoperative, amakoperative afise ubushobozi buwe n'ayabandi, ayo makoperative n'ayabandi s'il vous plaît. Ibi ntuzeyi ibi bijanye na sete muri shirame rya leta twibaza ko rifise n'ibikoresho atawundi mu privé afise mu gutunganya amashirahamwe ya leta. Rero hari byo gutegura kuyaramfursa canke kuyari nka privatisation kongereza umutahe kugira ishirahamwe rya kuburenganzira ntibari ko barabimwe nishobora gukora expertise rifise. Hari umuntu mu privé numwe tubwira ko afise equipment na expertise sume ivya sete. Iryo shirahamwe ritunganije gute, rikoraswa gute, ikibaje rero ne service ubiki imeze gute, turavye twevariwe service y'ingene byinshi ariko biratowe. Jewe nibaza yuko ari ukwiyumvira kuko cane ikinababaza ni nkizi impôt duheruka kuza turarihishwa impôt sur ngo kuma parcelle kwa kamera abanyagihugu ngabo service ntuyizana. Faustin Ndikumana aratera kamo na cane abajejwe ubutungane ko bofata ico kibazo mu minwe kugira bakora bakanashinga amashirahamwe bidaciye mu mategeko babihanigwe n'ubunyene. Faustin Ndikumana kurikira ubwa mbere ho dusaba ubutungane guheruka kugira rentrée judiciaire
niho narindi bavuga yuko ibintu by'igiturire n'ibiki byose agiye kubihasha ubwo butungane butwereka ico bushaka gukora kuri ivyo bintu capacité begino bashaka gukora kuri ivyo bintu leta kwifata ico kibazo mu minwe ndukende kuza turamumva leta yahora mu mwiherero mu vyereke intwari bereye mugo ingingo zimwe zimwe tukabura ingene dufate leta gifate mu minwe abanyagihugu baronke service nziza kandi yihuta kandi biciye mu muco neza ta muntu ariko arabicisha hirya no hino hanyuma tugasaba nizi nzego nyene zizaye Inspecteur General de l'Etat izi za Cour des comptes Ombudsman na Service National de Renseignement mu bisanzwe miri birayirabi ari ubutunzi bw'igucanka ingwane z'abanyarwanda ariko baragira nabonye bateza kumva yuko rimwe ntibyo bari byo kuvuga ko barahiga abana bari ari byo nibi birabaraba commission parlementaire ziri he ababifisemo uruhara bagafatirwa les sanctions administratives hanyuma bibaye ngombwa penal mugabo dans l'urgence abanyagihugu baronke service nziza amafaranga ariko baratangishwa bice mu muco bigaragare amatohozwa akore hari ingendo irikiraduka abantu bagenda bakarabarashinga amashira hamwe ijo cabagira gute bagaca bagenda bagasika ivyari bihari ngo nitwe tuje kubikora uku ukabura expertise ukabura ingene vyabaye mu muco kwiye turakeniwe umuco rero kugira abanyagihugu bakikujuragirika muzi n'ingene muri iki gihe n'ivyakorera murazi ko biguma ari ndanse muri iki gihugu c'u Burundi iyo micafi iguma ituremera muzikero korera epandemique mu Burundi akosa kamara amazi gukinisha isuku ry'abanyagihugu ivyo rero turabisavye leta umuco ukwiye byo kuvuga ngo umushikiranganje w'intwari bere bagabibona uko ngo muri meri babibona ukuriya nibiki ivyo ntibishoboka leta irahari nimwe kandi yanahora no mu mwiherero dukene kubona ingingo rero zikwiye ubutungane nabwo bwaratanguye rentrée judiciaire ejo bundi bagusavye yuko akageso ko kunyonora amatungo y'igihugu garanduranwa n'imizi nibuje kukivire turabe ni kuri no nkuru dusozereye ko amakuru yacu turabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha